Bene data ndabaramukije ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndashimiye Imana kwisuye kunyemerera kugira ngo nze tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mutabazi mwiza Yesu, ndagushimiye kuri kano kanya. Ndagushimiye muri iyi minota unyemereye komba imbere y'ubwoko bwawe. Mwami Yesu ngo tuganire. Imbere yawe ndasabye mpwemu yera nshigikire kuboko kwawe kundongore ugenze nk'uko ugomba uhezagire mwene data wese ankurikira agira ico yakiriye muri ibi ngomba kuvuga. Urakoze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Uyu munsi ngomba ko tuganira ku ikintu cerekeye urugendo. Mwese murazi ko turi mu rugendo, abacambaye umubiri turacari mu rugendo ntiturashika. Hanyuma rero iyo umuntu akiri mu rugendo, ikintu ca mbere ni ukwiyubara. Kwiyubara kubera yuko hari ibintu byinshi bishobora kugukwega bikagukura mu nzira. Wariko uragenda ugasanga ahubwo nturiko uragenda, uriko urasubira iyo wavuye. Yesu nadutabare. Maze iminsi ndiko ndasoma igitabo c'ingenzi kandi caramfashije cane. Nasanze mu rugendo ndavye mu Kristo ukuntu yagenze, hanyuma nkaraba abo bajanye, nkaraba nabo bahura bagaruka bamubwira bati ntibishoboka, sivyo, baraduhenze, naravye ca gihugu twimirije kujamwo, jewe nagiye imbere yawe ariko neraguje nabuze, none ndagarutse baratubeshe. Ibyo ni ibintu tugera duhura navyo uyu munsi, aho uhura n'abantu bashaka kukubwira bati reka reka ibi bintu vy'Imana baratubeshe, n'abantu bironderera amafaranga gusa. Abandi ugasanga bavuga ngo n'abantu ngo babikoresheje kugira ngo nyene badufate batwifatire. Nimvo nyinshi cane zatumye abantu benshi basubira inyuma muri uru rugendo bakavuga ngo ntibikunda. Wowe nanje tukiri mu rugendo, reka twongere turabe icafashije abera ba mbere kunesha n'igiki. Icafashije abera ba mbere kwihanganira urugendo barimwo, kandi urugendo rwarimwo ibintu bikomeye cane. Benshi barapfuye, intumwa zarapfuye, zicwa zihogwa iri zina rya Kristo Yesu. Kandi ntivyari vyoroshe. Umuntu afise umubiri ntiwokwemera guca ahantu ubona ko hari intambwe udafise ubwoba yuko zihava zikurya. Rero ikintu cabashoboje ni giki? Ikintu cabashoboje si kindi, bashobojwe n'ukwizera, n'ukwizigira ibiri imbere, kwizigira ivyo babwiwe d'abord ko ari ivy'ukuri, kuko wabivuze hari utazi kubesha. Imana ishimwe. Hanyuma bakaca bizigira bati rero ko yabivuze bitebe bitebuke bizoshika. Ivyo bikabaha kwizigira yuko hariho ivyasezeranywe biri imbere. Abo uyu munsi canke abasubiye inyuma nabo bavuga bati jewe ngomba kubibonesha amaso. Nkuko muzi abantu benshi bitwa ngo n'abanyabwenge, entre guillemets, kuko umunyabwenge Bibiliya yaratubwiye umunyabwenge uwo ari we. Rero bita ngo bazi ubwenge bagomba ngo ndabibone ndabikoze ku rutoki. Ariko Bibiliya nayo akatubwira ngo tweho ngo ntituraba kubiboneka. Haleluya. Ngo ahubwo tujana n'ukwizera. Twizera ko uwo yabivuze atabesha, hanyuma tukizigira ko ivyo yavuze bizoshika. Imana nihabwe icubahiro. Ico ndiko ndavugira amajambo ni ukugira ngo gusa turabe ivyo bintu bikunda gusubiza abantu inyuma ni biki. Mbega woho nivyagushikako uzogira nte? Kumbure byaramaze kugushikako
ukaguma ugwana navyo, mbega wagwanishije iki? Hari ibibazo umuntu aba agomba kubaza umuntu ati none mu gihe cawe ko harimwo abahakanamana benshi, wewe wabigenjeje gute? Icyagufashije n'igiki? Mukristo na mugenzi we yaravuze ati icyamufashije ngo nuko yizigiye yuko ivyo yasomye ari ivy'ukuri. Kubera iki? Ngo kuko vyavuzwe n'utazi kubesha. Haleluya, Imana ishimwe. Iyo bivuzwe n'umuntu buntu wovuga uti ibyo sibyo, ariko ibyo Kristo Yesu wenyene yivugiye ati ndagiye nzogaruka, umenye uti vy'ukuri azogaruka ntabesha. Yesu ashimwe. Kandi aravuga ati abanyizeye nzobaha ubugingo budashira. Ubu bugingo turimo burahera. Usanga umuntu arapfa afise imyaka mike, canke agapfa afise imyaka myinshi, canke agapfa agisigaje agicagatije iminsi yiwe, ugasanga umuntu arapfuye. Umwe bakavuga ngo arakenyutse, uwundi bati yararambye. Ariko ubu bugingo canke cette vie, ubu bugingo turimwo bufise iherezo, buri limite. Ariko ubwo turindiriye, haleluya, nubwo ibihe bitazoshira. Rero ubwo bugingo butazoshira buri uburyo bubiri. Hariho ubugingo butazoshira hamwe na Yesu, hakabaho n'ubugingo butazoshira hamwe na Satani. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo tora, raba. Ariko kandi inshuti zanje bene data, ndabizi neza ko ata muntu n'umwe yifuza kuja kwa Satani. Kubera twasomye tukamenya ngo kwa Satani ni habi. Kwa Satani ni habi, abantu bazobabazwa ibihe byose. Rero nta numwe agomba kujayo. Ariko ikibabaje, ntibagomba kujayo, mugabo ariko baragenda mu nzira yiwe. None bizohagarikira hehe? Kuko iyo nzira ufashe inshuti yanje mwene data, iyo ugendamwo nyene irafise destination, irafise aho izoshikira, irafise aho izokutwara. Raba kuri mu nzira nziza, raba aho uhagaze, raba ukuri kuragenda. Mukristo na mugenzi we bagiye barazimira cane. Hamwe barazimizwa, bakazimizwa n'abantu bitwa ndyarya. Indyarya zikubwira ibintu akagukura mu nzira buke buke, mugabo akwemeza ko muri kumwe, mugabo yagukuye mu nzira. Ukaza wirotira uri kuragenda mu nzingu umuryango uji Siyoni warawuvuyemo. Nukuvuga ngo ivyizerwa waramaze kubisohokamo. Twirinde bandyarya. Biragoye ko uwitwa ndyarya ushobora kumumenya, kubera yuko kenshi ndyarya aza kwereka ko musa, aza kwereka ko muvuga kumwe, aza kwereka ko ari umukristo mugenzi wawe, aza kwereka ko mbega ibyo ukora n'ibyo akora, n'ibyo uvuga n'ibyo avuga. Ariko jambo ry'Imana ritubwira ngo iki, ngo twirinde, ngo bene abo ngo bazohabwa ingero bikwiranye n'ibikorwa byabo. Si ingero bikwiranye n'amajambo yabo, kuko amajambo yabo yari meza, bakubwira Yesu, ariko ibikorwa byabo ntibijanye n'amajambo bavuga. Ivyo nibyo bita ndyarya. Ndyarya ikindi kizomukubwira, ndyarya n'umuntu akoreka ko agukunda kandi akwanka. Mukaba kumwe akagutwengera, akakubaza biriya na biriya, wumva rwose ko ari umuntu akwiyenteresheje, ko wumva rwose ko ari umuntu agukunze, ariko ararondera ijambo yo gukuramwo kugira ngo icarikoza niwe yokimenya. Data dufashe, adutabare, aturinde bandyarya, aturinde ba muhakanamana, aturinde babandi bose batari mu nzira yawe, ntimukajane mutajanye. Imana idufashe. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bikorinto ba kabiri igice c'11.
turasoma hariya ku murongo wa kabiri, Abikorinto ba kabiri igice ca 11 ku murongo wa kabiri. Ndabafitira ipfuhe ryo kubw'Imana kuko nabahaye umugabo umwe niwe Kristo, ngo ndamubashingire mumeze nk'inkumi itunganye. Ariko ndiyubara yuko nk'uko yanzoka yahendesheje Eva ukwiyorobeka kwayo, kumbure ivyumviro vyanyu vyokoshwa mugaca mureka ukugororoka n'ukwera mu vya Kristo. Pawulo yavuze ngo batinya yuko nk'uko yanzoka yahenze Eva, namwe ivyiyumviro vyanyu vyokoshwa mugahava muta ukwizera kwanyu, mugahava muta inzira. Rero niyubare bene data, wiyubare kuko iciyumviro kimaze koshwa, iciyumviro kikaba kibi kikakosha nabi, bituma ukora nabi. Burya ikintu kikunesheje mu vyiyumviro kiba cakunesheje, kiba camaze kukunesha. Ariko dukwiye kwambara ibigwanishwa vy'Imana kugira ngo tuneshe uwo mwansi aza kutwosha, akakubwira bukebuke ngo erega na kare, ngo erega na kare, ngo erega bimeze gutya, ngo erega hari ijambo wibitse ko Yesu yakubariye, hari isezerano Yesu yaguhaye. Gumya iryo nyene, gumya iryo nyene, kuko Satani arashobora guhagarara mu vyabona uyu munsi. Tuvuge akakubwira ati ntubona heraba rya muntu aronze, ukuvuga yuko yamaze kugwara, kuko akweretse ngo aronze, ariko akaca kubwira ngo yamaze kugwara. Ahandi naho akaza akakongorera, tuvuge mwahora muteka neza, ukabona birahindutse, ngo ntubona ngo ubukene bwinjiye, ngo ntubona ngo amahera ngo yajana hariya na hariya na hariya. Satani agatera ivyiyumviro vyawe, ube maso. Ico nakubwira niki? Yesu mwavuganye iki? Garuka kuri kimwe mwavugana na Yesu, aho niho Satani atazoronka ahaguca. Niyakubwira kijya, cumubwira uti uyu niwe karamata, urupfu rwonyene nirwo ruzotandukanya. Hari umuntu numvise ariko arashinga intahe ngo bari batevye kuronka uruvyaro, hanyuma urazi ko umuntu atevye kuronka uruvyaro, abantu baca batangura kuvuga amajambo, uyu mugore yorondera uwundi, yogira gutya. Ngo aca aravuga ati niba ntazoronka uruvyaro kuri uyu, ati muce menya ko nzopfa ntaronse uruvyaro. Niba atari kuri uyu, nta handi naruziga. Urumva Satani umaze kumujinjibura aca kureka. Erega na Yesu yamutsindishije amajambo, yamutsindishije ati vyanditse ngo. Nawe ikintu gizotuma umutsinda, uzovuga uti jewe nizigiye ibi, wewe unyereka ibi, ariko jewe nizigiye ibi. Imana ishimwe. Hari uwundi muntu numvise yahanuye mugenzi we, yari yahejeye kumuganiriza ibintu byinshi, amaca amuhanura ati umve rero, aha nta yindi nzira iriho, ahubwo ni ugutandukana. Ati uca ugenda uca udivorsa vraiment, no, ibi bintu c'est trop. Hanyuma ngo uwo wundi aravyumviriza,
mugabo mu nyuma acavuga ati ati wapi no, kuko amaze gusobanuka ko ari satani acavuga ati oya suko. Ubundi ngo acamubaza ngo ngo kubera iki, ngo cyambere kudivorsa ni icaha kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzotandukanywa n'urupfu. Hanyuma ngo uwo muntu ngo acamubwira ngo oya, ngo ntimuzotandukana nyene ngo mutandukane, ngo ahubwo muzotandukanira mu nzu, ngo nukuvuga ngo uzofata icumba ngo nawe afate ikindi. Uwo muntu aca yumva iyo nama mubwiriye yuko ari inama y'ubupfu, ngo aca mubwira ngo oya, ngo ahubwo ngo nzomwihanganira, ngo menye ko ngo mbana n'umuntu agwaye, kwa kundi umuntu abana n'umuntu agwaye. Kuko umuntu yavunitse ntuce muheba ngo yavunitse canke ati ico nico nzonokora, ati nta yindi nabimenye nzomenya nti mbana n'umuntu agwaye. Hanyuma rero uwo muntu ngo aca arababara, isura arahindana mu maso, kuko kumbura inama mugiriye atariyo. Inshuti yanje mwene data uri kurankurikira aho uri hose, inama zose bakubwira suko arizo. Raba inama ihagaze ni ijambo ry'Imana. Mbega kwahukana ni icaha? Niba uvuga ngo ni icaha ukanka gusohoka iyo nzu ngo ni icaha, mbese kwahukanira mu nzu hoho si icaha? Mbese kwahukana umwe akaja mu cumba uwundi akaja mu kindi, ivyo vyitwa ngo iki? Si kwahukana nyene? Sinabyo nzi, niko ndavyumva. Mene data bariko baraja mw'ijoro, garuka. Ingorane ntizizoreka kuza umuntu akiri mw'isi. Ivyo bikunaniye ntibizohera, Yesu azorinda aza bikihari. Hari uwundi yavuze ngo ibigeragezo ngo ntibihera, ngo ahubwo bihindura isura. Iki kiravaho kikagenda, mugabo kigasiga gisize kikwigishije. Ibindi bikaza, nabyo bikaza kandi bigasiga bikwigishije. Muri iyi si turi mw'ishure, ku murango no mw'ijoro turi mw'ishure, kiretse gusa haragihe Imana igira ubuntu, umuntu akagira akaruhuko gutyo, ariko uvuye mu karuhuko uca wongera ukaja mw'ishure. Nuko bimeze. Mbwire bene data nshuti z'umusaraba, ivyiyumviro vyawe ntibikoshwe. Nibakosha uzuhita umenya uti ubu ni satani, nawe uca uteramwo irindi jambo uti nizigiye Yesu, ibi ntibishoboka. Nibakubwira ngo ngo heraba, ngo we wacitse umukecuru, ngo we wacitse umusaza, ngo genza gutya, ngo rondera twa duhudu tugira ngaha, wo gira gutya isiga twa tundi, gira uku kwa kundi nyene bashaka kubarira. Ivyumviro vyawe bishakoshwa, kavuga ati kweri nivyo. Mvuga uti mva ko satani. Ijambo ry'Imana rivuga gutya: ndi mwiza n'abashaje, ndi mwiza n'abandi nkiri muto, ndi mwiza. Kandi nanone wa wundi akiri muto ariko arasaza, azosaza. Nuko bimeze. Ariko nshuti, ivyiyumviro vyawe nivyo ndiko navuga, ntibikoshwe. Bamaso, teramira ivyumviro vyawe, hagarara kuco mwavuganye n'Umwami Imana. Hari abandi bantu nabo bari mu kugwara imitima, ngo ntaka ngo nabonye ngo ahagararanye, ngo nabonye ahagararanye n'umuntu, nguriya muntu yamahagararanye n'ujya muntu wanje, ngo kubera iki? We uramubuza guhagararana n'abantu kweri? Cyangwa uramubuza kuraba? Hari uwundi yavuze ngo bari kumwe n'umugabo ngo mu modoka, ngo agenda arakebaguzwa. Ntuzomubuza gukebaguzwa, ntuzomubuza kuraba, mureka arabe. Hano umutima wawe wohera, ariko ntuzomubuza kuko amaso arayafise. Ariko umuntu nabe maso, wirinde. Ivyiyumviro ntibikoshwe. Iciyumviro kimaze koshwa kikujana mu bintu bibi, kikujana muri Gehenna.
ivyumviro vyawe bimaze koshwa bigukura mu nzira nziza bikagukura mu nzira mbi. Duterame, umuntu wese ateramira ivyumviro vyiwe, uhagarare ku vyo mwavuganye n'Umwami Imana. Uriya muntu yakubwiye biriya na biriya na biriya, murabe uti mbega ni Imana yamutumye, mbega ni Satani yamutumye, mbega ndabihagararemwe ngwiki, mbega bigende ngwiki. Hagarara neza. Ariko uko biri kose umuntu ntukamubone ngo ni mubi. Twumvikane. Umuntu bene data, umuntu ni mwiza. Ndabisubiramwo, naho noba nakugiriye nabi, nkakuvuga nabi, canke nkagukorera ikintu wumva kitakunejereje, ndi mwiza. Kuko iyo umuntu atewe n'umugwanizi, ya mpwemu ikamwinjiramwo, bituma akora ibitari vyiza. Ariko ya mpwemu nimara kumuvamwo, aca yongera akaba mwiza. Pawulo yavuze ngo iki? Ngo ndatinya ko mushobora kwakira uwundi Yesu, ngo canke mukakira ubundi butumwa atari bwo mwabwiwe, ngo canke mukakira iyindi mpwemu atari iyo mwarahawe. Ivyo vyose bigenda biza ku muntu. Ariko uko biri kose ntukwiye kubigumamwo. Ubonye hari aho watirimutse, uragaruka uti Mwami Yesu Kristo mbabarira. Kandi umaze kuvuga ngo mbabarira, Yesu arakubabarira. Ucumva muri iyo nzira? Mu Kristo bari bamaze kuzimira, ariko bamaze kubona ko bazimiye, ngo baca basubira inyuma, baza gufata iyindi nzira. Mwene data nshuti y'umusaraba, kugwa birashoboka, gucumura birashoboka, ariko kugumamwo ntukifuza kugumamwo, kuko nugumamwo uzogenda muri Gehinomu. Ariko nuca uhaguruka usubira ufate ya nzira ya mbere. Imana nibahezagire, Imana nibahe umugisha. Kwari uku aya majambo make nari nshaka ngo tuganire ko, yo kwibukanya ngo ivyumviro vyabo ntibiremegwe. Hari uwundi agira ivyumviro bikamuremera ngo madamu wanje ko yambaye neza, kaje gakanzu yambaye, abahungu baca baguma bamuraba, nanaka baca bamushima. Noneho ntahure n'umuntu amubwira ngo mugore wawe yaraberewe. Iryo jambo riramucumita mu mutima. Tuzusubire kwibukira. Rimucumita mu mutima kubera iki? Ko yaca avuga ati bamushimye abandi. Oya. Ivyumviro vyabo ntibiremegwe. Teramira ivyumviro vyawe. Pawulo yaravuze kandi ati, hano ku murongo w'icumi na gatanu, ngo nuko ngo sikigoye ko abakozi biwe nabo bigira nk'abakozi b'ukugororoka, iherezo ryabo rizohwana n'ibikorwa byabo. Abakozi b'umwijima, Satani, bari mu yindi mpwemu mbi, bari mu yindi mpwemu atari mpwemu ya Kristo, ya yindi batera gukora uburyarya, ya yindi batera kwiyambika canke kuvuga nk'abakozi bakorera Imana nzima, kandi atari ko biri. Ngo abo Bibiliya ivuze ngo ibikorwa byabo, bavuze gute? ngo iherezo ryabo ngo rizohwana n'ibikorwa byabo. Yesu adufashe mwene data nshuti y'umusaraba. Yesu agutabare, uhindukire, ugaruke mu nzira y'Umwami, ureke ubwo buryarya. Abakristo benshi bambaye ishusho y'ubukristo, ariko ari indyarya, babivuga ku munwa, mu mutima bitari muri bo. Babivuga kugira ngo baronke ingene begerana na babandi bari muri vyo, hanyuma baronke ingene batata umwidegembyo wabo, kandi barondere n'ingene boraba leur côté faible, kugira ngo bace babakwega babakure mu nzira. Urihe nshuti yanje? Teramira ubugingo, teramira ubugingo. Abo bose muri kumwe muri terrain, sabo mufise role imwe.
aka kantu k'umurera gasubiremo. Abo bose muri kumwe muri terre harimwo abajejwe kwinjiza, hariho n'abandi bajejwe kugutangira ngo ntiwinjize. Ntimubona mubibona mu mupira, si babiri baba ariko barakina. Hari muri iriya kaya yanyu hariho abo bashiramo kugira ngo baze baragutangira, ugasanga umwe aratera uwundi akaca amuhagarara imbere akasimba kugira ngo amutangire ntiyinjize. Niko biri. Abo bose muri kumwe muri terre, abo bose muri kumwe muri terre hariho abafise akazi ko kugutera ngo ntiwinjize. Ube maso. Uwo mwambaye uniforme imwe niwe muri ko murajana. Ariko atari ibyo, Yesu Kristo adutabare, atugwanire, atwereka abo dukinana nabo, atwereka abo abariko batugwanya bavuga ngo turi kumwe muri terrain, ariko tube maso, bandyarya ntibadutware, ariko tubandanye. Ivyizigiro vyacu biri ku Mana, kandi aho niho twizigiye ko tuzoshika. Abariko barabivamwo ntibadukange. Bamwe bavuga ngo twagiye dusanga nta biriho, dusanga barababeshe. Ntubumvirize, kuko uwavuze n'utabesha. Jambo ry'Imana ni iry'ukuri. Uwavuze nuwo kwizigirwa. Imana nihabwa icubahiro. Twambara ibigwanishwa vy'ukwizera n'urukundo. Twambara ibigwanishwa byo kwizigira ibyo twashizwe imbere, kwizigira agakiza. Haleluya. Tuzokizwa beneda, tuzokugwa muri uyu mubiri, tuzokugwa muri ibi bitugora. Ibi bizohera, ibi ni iby'akanya gato, ibi ni ibyo mu rugendo. Ariko hariyo turiko turaja, nitwashika tuzokira. Imana nishimwe. Kandi ibi byose biriko biratugwanya nibigomba kudutera ngo tuve mu kwizera. Ambara ikigwanishwa cawe, ambara inkinzo, kugira ngo ugumye ukwizera n'urukundo. Haleluya. Ubigumye. Imana data iguha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone ni za zinini +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko ni shene Habonayo. Imana duhana umugisha namwe. Teramira ubugingo, teramira ibyumviro byawe ntibitwagwe. Hagarara mu nzira neza. Kristo Yesu araje. Imana ibahezagire. Amen. Mwami Yesu ndagushimiye kuri aya majambo tuganiriye na bene data. Uyahezagire kandi bafashwe n'aya majambo, ubaremeshe, ubahagarike neza, ubahe guterama, ubahe kumera amagabo. Ndabigushimiye kubyumvise kandi ukora ibirenze ibyo ngusabye mu izina rya Yesu. Amen.